Bose hamwe ni batanu bava mu ntara za Ngozi, Makamba, Bujumbura Meri hamwe na Kirundo. Iyo misore mubona ngo yavanywe mu Burundi yemerewe kuronswa akazi ko kuragira inka mu gace ka Mutarure, aho akaba ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo bogiye barahabwa agahembwo kangana n'ibihumbi 2500 by'amanyekongo ku munsi. Bamaze gushikayo ngo bahavuye basanga icabakuye mu Burundi none hatari ico bagiye gukora, birahava bibata kuba amazi, bahitamwo guca mu ryahumye bagenzi babo baromoka. Niba kazi bari bambwiye siko nasanze ngiye gukora. Kazi je bari bambwiye ko ngiye kuragira inka. Kandi ari amafaranga menshi. Muranda ngena shitseyo. Sanga shitse mu bandi basore nyine benshi. Sanga ngo icara ngaho rero nguzobimenya. Amarero bukeye niyo batubwira saa 9 zo guca. Satangana ibintu by'imyerezo ngo ni ibintu bya gisirikare, ndavuga none nivyo batuzanyemo. Ndavuga nta kundi nta gupfa namaze gupfa. Ariko mbwa byo nakora byose nabikora mvuga nti so Imana je Imana hano hantu. Batubwira ati tuzofata torotse kazoba gafuni cyo tumwica. Hore hagera igihe turatoroka tutatara amaguru twaca no muza tutazi. Niho twashika hakurya ku Rusizi rero tutabakongo baca baradufata. Nafashwe mvuye muri Kongo. Mbale ko ngiye kuragira ngo mu banyamurenge. Cyasanga vyambariye sivyo. Azena ni twari tubayeho nabi nyene mugarumva. Hageze ku mugoroba twagenda ku Burinzi. Twatwara imbunda, barara hanze. Hariho nabandi nyene bariyo mugatwaba mu miha. Kasenka kubera azena shaka gutaha. Nahengereye hajya bari ku ntuze kwipero cyo nde iruka. Je vraiment abandi twagiriye rimwe. Kutagira rimwe sinarinzi ivyo ngiye. Je na babi ibintu bijya bandikirindagara ku ruzi. Shitseho ndicara acha bambwa ngwe ngiyo si yambwa Imbonerakure Imbonerakure ngivuye ngiyo si yambwa jamvuga ati jewe mbataha ticera urumva ntarakimwe acha banshira ahantu bamera nk'abafunze ndaguma muga nkaguma numva nka senkeri y'ijoro abantu menga ariko bariga ibintu by'amatizi kuva mfata je navuga ati Imana yoshikara mu gihugu iwacu nkafuma ngwera mu gihugu cyo wanye. None imvo n'imvano canke intumbero yo gukwegera ubwo gwaruka mu vya gisirikare ruhenzwe yoba yari yihe? Cyage no mpavuga cyo ngo bashaka kutoza guhindura igihugu. Ngo bashaka kutoza guhindura igihugu ngo kigenda nabe ngo baze ngo kize kigende neza. Je numva ko cyango ngo ni cyane yambari cya Sinduhije cya dese kibiri. Batubiye ni vya dese kibiri. Giye ngo aha iki gisirikare bariko babivuga ntabwo bakeneye tuzoze no mu Burundi, baje mu Burundi hama babashire mu gisirikare bakatubwira ko tuzova hariya n'indege n'imiduga nituzana kudushira mu gisirikare cyo mu Burundi. Igihe cy'umugoroba abo ngo baca bahabwa ibirindiro n'inkoho bagakikuza impande zose ahari inka z'abanyamurenge bwaca bakanyegezwa mu mazu. Twaba dufise inkoho mugabo umwe wese byasubira ngo bafise inkoho mu bantu batandatu basanga dufise inkoho zibiri gusa. Hariho batubwira ngo bamaze imyaka 3. Hariyo bamaze imyaka 3 hariye. Abo ubu baza bari mu minwe y'igipolisi cy'u Burundi baremeza ko basigaye ahi Mutarure muri Kongo bamerewe nabi cyane. Icyo no kambera ko ibyo bavuza babagenzanje. Ikintu kihari mwari muhuye kubagarukira bajya abantu bari bakapfayo. Bane muri iyo misore bafashwe n'abasirikare ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo babashikiriza abasirikare b'u Burundi ku ruzi Rusizi aho ivyo bihugu bihanira urubibe, uwundi nawe yinjiriye ku Rusizi mu gice ca Ruhagarika, bose bakaba bari mu minwe y'igipolisi. Amatohoza yatanguye kugira ngo maze ukuri kuja habona.